bahungu ndasaba ko mwiyubara ukinjira mu rugo aguha ikofe agacakoma induru kumuhohote acafati ikamba no ku giti nibo bajya duhora dusanga bariko barenena musi y'igiti nk'abagiye kwa amavoka ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda uko amarira azokuzuramwo resulta yayo amaze kuzura akaduga akakurenga guseseka kwayo ni bya bindi bitatu uramwica canke urahunga canke we uriyica ugasanga umugabo n'umugore bafise akazi ka leta bose umugore agacarekrama avuga ko abana ari waguma bareze mugabo agacarekrama ko akeneye ibirezo kandi ari inshingano ziwe nawe kubarera umuryango udatekanye tumenye ko n'igihugu kiba kiri andanje. Abagabo 159 bahohotewe mu buryo bujanye n'ubutunzi. Ishirahamwe ryarakiriye imanza bemeye kwitura ubutungane kuko impanuro zose twabafashije zaranse. Abandi bakaba bari baramaze gushingisha imanza uyu munsi dufise ziriko ziraburanwa ni 33. Imiryango 5 twarashoboye gutera intambwe yo kuyihanura, 3 muri yo yari yaramaze no gushikana imanza mu masentare, ariko turabahanura barasubiza hamwe uyu munsi babanye neza, barashobora no gushinga intahe ku byabashikiye ku buryo umuryango umwe mbere wabo twita abakozi b'Imana w'umupasitori yari yaratwawe umugore n'uwundi mugabo amezi 8 yose aja kumupangira mu Cibitoke cya Rugomo, ariko turatera intambwe, turashika, turamuhanura, turamwereka ingaruka ku muryango no ku bana, aradutuma kumusabira imbabazi nariko umugabo yarakimukunda. Ivyo byose nivyerekana ko ishirahamwe abagabo mu gahinda niryaje gutera intambara n'abakenyezi, ahubwo ryaje kugira ngo rifashe kubaka ingo. N'ikimenyamenya nuko tubanza impanuro, tugafata abari mu matati tukabumvikanisha, vyanka tukabashikiriza intwaro no gutungana. Ishirahamwe abagabo mu gahinda ryaravuje abagabo 10 bari batemaguwe bakenera muganga, kuko imbere yuko tubashikana mu nzego z'abajejwe intwaro, z'abajejwe amatohoza canke z'ubutungane, nuko tubanza tukabona yuko amagara yabo yifashe neza, bigatuma tubanza kubavuza hama tukabafasha ibijanye n'ubutungane. Muri iyo ntumbero nyene ishirahamwe abagabo mu gahinda byarashoboye kuvuza isanamitima abashika 6 bari bamaze gushika mu gahinda gakabije, naho umwe muri bo yadushikiriye byaramaze kurenga inkombe akanduruka katuvamwo agasandaba gafa. Harabatazi neza yuko agahinda kica gusumba, ubibabwiye babona umenga n'ukwigirisha, ariko benshi mubo muhura bafise agahinda, kuko hari n'uwo mushobora guhura ariko arivugana ukibaza ngo niwo bavugana, mugabo naba hirya no hino ugasanga ntawe uhari, aragahinda kamurimo, ukibaza ngo ni imigambi ariko arapanga y'urugo, ariko umubajije ibyo yariko aravuga acona bisubiramo, bigatuma abo bantu bamana ibibazo byo mu mutwe, aho bamwe bahinduka bakavamwo
abasazi bo mwibarabara bitewe n'amabi bakorewe igihe kinini bikababamwo bikabananira kwihanganira. Hari benshi bibaza ngo amabi afatiye ku gitsina ku bagabo ngo yobatanguye vuba. Sivyo. Amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagabo yamyeho, ariko ntihari ku murindi nk'uwo biriko ubu. Kubera iki? Icyo twita mondialisation. Ibi bintu byo kujana n'iterambere tugakurikira imigenzo y'ahandi tugatakaranga tutaravye igihugu cacu uburyo kibayeho n'iterambere aho rigeze. Wabona kuri ekra umuntu w'iburaya agenda henye, nawe ngo mu Burundi twarasizwe. Ibintu byabaye mu 1800 iburaya, twebwe tugashaka guca tubikorokeramo ubwo nyene, tutaravye ingaruka, tutaravye amategeko n'imico by'igihugu, bigatuma umurindi ucuba munini. Kuko nk'ibi byihohoterwa ku bagabo mu myaka y'imbere y'ibihumbi 2000 abagabo bariho bahohoterwa, ariko kubera ko wasanga umugabo n'umukenyezi wiwe bahamagarana bakaja ku kabare, niyo baba bahohoteranye wasanga bagera mu cumba bakabimara. Uyu munsi umugore n'umugabo bahohoteranye bavuga ngo tuje hajya kuri tere bose babibone. Kubera iki? Kubera ko ihohoterwa bakora bariko bararigira urudandazwa. Ndabishira habona nemere ku burenganzira ubu. Ugasanga abakenyezi bagiye babeshera abagabo ko babahohoteye, bya bigo biciye bibaha imfashanyo zo kugira bagira ingufu gusumba. Aho umugore aturugo agaca yitura humura, agaca avuga ko yahohotewe, bagaca bamushira ku rutonde rw'abariko barafashwa n'ico kigo, kandi ari we yateye intambara mu rugo kugira asohoke. Aho umukenyezi agutanga muhira kubera ko hari ico wabonye cabaye mu gihe mwari mwatembereye ahantu, agaca yicura byinshi cyane, ukamenya amakuru yiwe uko yiri waragenda, akabimenya ko wamenye ibyo, ugashika muhira yamaze kwitegura, ukinjira mu rugo aguha ikofe, agaca ko minduru kumuhohoteye. Abaza kubanguranya uyu munsi nibigera bakora amatohoza ngo bamenye uwo babanguranije ninde, uwatanguye icyaha ninde. Bazi neza ko umugabo ari we burenganzira, bazi neza ko umugabo ari wakora amakosa mu rugo, bazi neza ko umugabo ari wahohotera mu rugo. Icyo bakora baca baboha umugabo ngo ibindi tuzobyumviriza. Aho umugabo amara indwi yose atarumvirizwa, yagirizwa ko yahohoteye umukenyezi, baza kuraba neza bakinjira mu matohoza bagasanga umugabo n'umwere. Mbega umugabo yafunzwe iyo misi yose yatanzwe n'umukenyezi wiwe, akarinda gasohoka umunyororo ari umwere, uwo mugabo azongera gucutsa umutima wo kubaza iby'urugo, canke azobazi ko acapfungwa acatekera akomoka kagenda. Atomotse ingaruka biza acatora umupanga, acajo bundi narapfunzwe uyu munsi singusigura muzima, aca mucunga nawe akamutema. Bitagenze uko umugabo aravuga ati sindi bukore amaraso ndamwice, kandi sinshobora komoka ngo nje kuyerera bazombone segerereza. Aca afati ikamba no ku giti, nibo bajya duhora dusanga bariko barenena musi y'igiti nk'abagiye kwa amavoka, naho kamaze guca. Mwebwe abamenyesha amakuru murabizi kuko henshi murahashika, nama mbona ko mufata n'amasanamu. Mugabo nagomba ndababwire, mugiye mu kibano gutohoza,
kugira mumenye ibyo n'ibyo gicisha uwo muntu, musanga ari amabi yakorewe igihe kirekire mu rugo akayabamo, maze bikamurengera agafata ingingo muri izo zitatu imworoheye. Ni nacyo gituma uyu munsi turabona ko ingo zigeramiwe. Kuba ingo zigeramiwe bigeza nuko atanga ingo zihari zifatwa ku kijyanye no gutabara abagabo, kuko benshi bagiye bavuga ko umugabo adakorerwa amabi, aho hakiri n'abagabo kugeza n'uyu munsi bavuga ko umugabo yerekanye ko yakorewe amabi aba ari umunyantege nke, ukamenga kurwanya amabi womenga birimwo gupima ingufu. Abagabo ni benshi, abagore batoshobora bagiye mu gupima ingufu. Mwana ashaka muze mu birabe no mu kibaba, iyo abari ugupima ingufu nta mugore yo kwirukanya umugabo mu nzu. Mugabo uyu munsi umugabo avuga ati hako njya kuba mu mpimba ndahisemo guhunga, ibisigaye nzobibaza mu nyuma. Iyo atabibajije ahitamwo komoka agapfiriyo. Ni bamwe mwama mwumva haca amatangazo ngo abiwabo ngo baze baje ngo gutora ngo ikiziga. Hehe, iyo yaguye nta mutima wo kugaruka mu rugo kuko arazi biriyo. Hari igihe n'uwamwomoye ari umugabo mugenzi we. Kera hari gushinga icumu, aho wasanga icumu mu irembo ugaca umenya ko umugore wawe hari uwuryamanye nawe. Uyu munsi ibyo byaheze. Uyu munsi umugore uramutwagwa n'ubukurusha amatungo, n'ubukurusha igikenye, n'ubukurusha gufata ingingo. Abo bose arashobora kugutwara umugore urorera kujya. Ihohoterwa rero rikogwa, natwe turigiramo uruhara, kuko niba usambura urugo rwa mugenzawe uzi igikomere bimutera ubigiramo uruhara. Byari ngombwa ko habaho amategeko akomeye ahana abo bantu. Ati mbega biterwa n'iki? Abagabo ubwabo ntibubahuka kuvuga. Kubera iki? Imigani y'ikirundi ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Uko amarira azokuzuramwo, resulta yayo amaze kuzura akaduga akakurenga, guseseka kwayo ni bya bindi bitatu: uramwica canke urahunga canke we uriyica. Ntivyari bikwiye rero kugera kuri urwo rwego. Ukibona amabi yashira habona ntibiteye isoni, uzotabarizwa kugira ngo wa wundi akubangamiye ahanwe, bibe n'inyigisho mu bandi n'abandi babihagarike. Ingaruka z'ayo mabi rero ziba mu buryo bwinshi. Hari ingaruka kuwa yakorewe. Ati gute? Umugabo yahohotewe mu rugo akabibamwo. Ingaruka ya mbere, agwara indwara zo mu mutwe. Ingaruka ya kabiri, agwara izindi ndwara zose zidakira, arico gituma mubona ayo madiyabete, iyo mitima, ibiki biguma bitigwiriranya, kandi ibyo bikwica umwanya wari wo wose kuko n'ubundi ya stress uyirimo. Ingaruka ya gatatu, umugabo yahohotewe, icambere agiye mu kabari arondera kumara y'umwanya wiwe wose kugira ngo ahunge za ntambara zo mu rugo. Amafaranga yose afise ayatwara mu kabare kugira ngo abararuhukiyeyo. Arico gituma ubu ugeza saa 8 ukibona abantu kuri biyari. Ntabwo ari ugukunda urukino, ahubwo no guhungira mu kabari. Uyu munsi umugabo abona bagiye kugara kabare, agaca abwira ubuserevati gira turu yabo bose bari ngaho ndarira.
kugira ngo aronke ababa baramuteramishije kuko atagiriye ataha. Bigaca bituma ubutunzi bw'umuryango busesagurika. Bigaca bituma imyanya yo gukora akazi ajejwe ko kumutaga bukeye yononekara. Ari naco gituma uyu munsi winjira mu biro by'umutegetsi kanaka ukaza wumva ngo mva mu maso. Ntuzugire ngo nuko atekanye. Ashobora kuba yaraye ataryamye ashwana n'umugore. Ashobora kuba yaraye mu modoka umugore yangangiye kwinjira. Ashobora kuba yaraye mu kabare ahunga induru zo mu rugo. Wewe ukamubona ibiriko biramubako, ntiwigere wibaza yuko ari ingaruka z'ivyabaye mu rugo. Ibyo birahangayikishije igihugu kuko nta terambere dushobora gushikako mu gihe uwo muntu adashobora gukora ibikorwa biduteza imbere. Ubwa kabiri, umuryango ugira ingaruka zidasanzwe. Umugabo yahora akora ibyinjiza mu rugo ntashobora kongera gukora igikorwa cy'iterambere kuko azibazo c'abamukumiye. Niba umugabo azi ko azogura inzu yazokenera kuyikorako aguye mu byago kanaka ngo dukorako, ayo mafaranga azoca yakubita ku mufuko avuga ati nzoza ndakuramwo rumwe gushika heza. Cyangwa akagenda akagura umuduga mwiza ati nzoza ndatembera muri ubu muduga ninagera iyo ngiye nzowugurishirizayo nta ngorane. Ntashobora kongera kugura inzu kuko arazi ko atari bwiwe. Ntashobora kugura itongo arazi ko mutazomukundira kurigira ku bubasha. Aho uyu munsi umugabo atemererwa guca igitoke mwitongo ryiwe. Ivyo vyose bigatuma urugo ruca rusubira inyuma kuko ntasubira kurihira n'abanyeshuri. Aca babwira ati amatungo yanje yose ari mu minwe yanyu nimwimene. Ivyo byose ni ingaruka ku muryango. Umuryango ugakena kuko wewe aravuga ati uko nzobaho kose mafu. Ubwa gatatu ni ingaruka ku gihugu. Abenshi bibaza ngo mureka muhohotere nta ngorane bizoherera mu muryango. Ugasanga hariho n'abari gufata ingingo yo gutabara uwo muntu batamutabaye ngo ntayabone. Muri iyo mvugo bakibagira ko urugo rumwe ruhungabanye ruhagaritse ibikorwa by'iterambere ruriko rurafrena iterambere ry'igihugu. Igihugu ntikizotera imbere mu gihe imiryango idateye imbere kuko igihugu ca mbere n'umuryango. Ntituzoshikira imbonoka zoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe, y'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere, mu gihe muri ivyo biringo nyene imiryango nayo yasubiye inyuma. Ntibishoboka. Nitwaba twahora twimbura tugatanga amataxi, umuryango ukaba utacimbura ngo utange taxi, none ico gihugu naco kizoca gitoza taxi kwande kugira gitere imbere. Umugabo niyaba yahora akora ibikorwa by'iterambere bituma yinjiza imiliyoni 10 mu mwaka, agaca zitangira taxi, agaca bihagarika ya mahera yose agaca yarya, mbega ariko arayarya azotanga taxi. Umuryango udatekanye tumenye ko n'igihugu kiba kiri andanje, nikiba gitekanye. Tuzemera ko tuzoshika ku mbonoka zoza nihaba ingingo zose zituma imbonoka zoza ihera mu muryango. Niwabona umuryango utagisabiriza n'igihugu ntikizigera gisabiriza. Niwabona umuryango utagisaba umunyu bisigura ko n'igihugu cyose kizoba gifisa yo kugura umunyu. Ishingiro nyamukuru giterambere n'umuryango. Uku rero umuryango uri kurahungabana. Umukuru w'umuryango, umukuru w'igihugu mu muryango ni serugo. Niko n'Imana yabikoze. Umukuru w'igihugu mu muryango ni serugo.
iyo rero inarugo ariwe mufasha w'umugabo arondeye kwitwa serugo, nk'uko biriko birameruka aho bavuga ngo twese turangana, umugabo akitwa umutwe w'urugo n'umugore agacaguruka akitwa umutwe w'urugo. Mumenye ko ibifise imitwe ibiri ari igihumbi, ni igisizi. Ntidushobora guhana amategeko, twese turabatanga amategeko. Urugo rero rufise abatanga amategeko abiri, nta numwe aba afise ububasha ku wundi, ni ukuvuga amategeko umwe acakora yiwiwe, n'abana ntawe usubira kubategeka. Mubimenye ingorane turiko turacamo y'ugwaruka rw'ubu, ise atanga amategeko y'iyo bazokora mu myaba ejo, nyina agaca atanga amategeko y'iyo bazoja gutembera ejo, bigaca biburudu. Tuzumvira amategeko yandi, ugwaruka rugaca rubaho kwemera ubugorohereza. Ujya avuze ko baja gutembera niba ari mukuri gusumba uvuze ko bazoja gukora ibikorwa by'iterambere ry'umuryango. Ari naco gituma mu bijanye n'amategeko tutariko turabona neza impamvu hacibwa imanza bakavuga ngo abana ngo nibagume kwa nyina, bagume baretswe na nyina, mu gihe abana bandikwa kuri se bakazotorana kwa se, bakazoba mu muryango wa se ubuzima bwose. Mugabo bagaca bavuga ngo baje kubabara ngo kuregwa na nyina, aho baca babigisha ko umuryango wa se ari bikoko. Ivyo birasambuye igihugu, kubera iki? Bazoca bakura bazi umuryango wabo, kandi bazotoranamo bazobamwo ko ari umuryango w'ibikoko. Izi nizo ngaruka tubona. Uyu munsi abanyeshuri baheba ku bwinshi kubera ingorane ziri mu miryango. None igihugu kiriko kiratera imbere atabumenyi buriko buratanga, abana bariko baraheba amashuri, bariko baraja kuyerera. Igihugu kirakwiye gushiraho ingingo zikingira umuryango na senaka. Ivyo kogwa mu gutuza ayo mabi no mu kuyakinga birahari kandi ni byinshi, kandi igihugu gikeneye kuba ari wo mushinge cubakirako kugira ngo aya mabi tuyatuze. Navyo nibiki? Ubwa mbere ibijanye n'imico n'imigenzo. Ibijanye n'imico n'imigenzo vyohinyanyugwa ku buryo imigani yataye igihe ivanwaho, hakabaho imigani yankuraja kugira ngo twinjire mu bijanye no gukingira urugo. Iyi idahari ikanigwa igashigwaho. Ubwa kabiri ibijanye n'amategeko. Ibijanye n'amategeko mu Burundi uyu munsi dufise amategeko tuvuga ngo arikwiye, ariko aya mategeko nyene tuvuga ngo arikwiye ni nayo arimwo na bimwe mu bimenyetso bituma abagabo bahohoterwa. Akarorero, uzugende mu bucamanza bariko baraca imanza z'abagore n'abagabo bahukana, uzosanga urubanza ruhejeje gucibwa baravuga ko babahukanishije, ariko hakabaho ingingo zimwe zimwe bafata ugaca usanga zigarutse guhohotera umugabo. Ugasanga umugabo n'umugore bafise akazi ka leta bose, umugore agaca reklama avuga ko abana ari waguma bareze, mugabo agaca reklama ko akeneye ibirezo kandi ari inshingano ziwe nawe kubarera. Bigatuma umugabo akatwa umushahara akazama akora atonda, iyo nama mbona batonda ku kazi abirinduguta hakazoja guhembwa utakoze. Ibi ni inkoramutima. Niba umugore avuga ati abana nzobarera, afise uburyo nabarere, mugabo ntako makuru.
Ivyo bizotuma abagore bihambirira ku bana mu kujya kubigisha ko base ari babi bagabanuke, abana baregwe n'umuryango kuko ni nabo bazotorana. Uyu munsi dufise imiryango yacu mu mategeko yubaka ivangamutungo gusa. Uretse ko twateye akamo, narashimye ko leta iri kwirahinyanyura iri tegeko, kuko nanje kuwa kane nari nashitse guterera muri iryo tegeko, ariko haragahatse. Itegeko nirihinyanyurwe n'ivyo, ariko ikijanye n'abana tureze, amategeko atworohereze, kuko uyu munsi abagabo benshi bareza abana atari gwabo. Ari naco gituma mubona habaye ikiroberi mu miryango. Umwana atari amaraso y'umuryango n'umuroberi, nikizomubuza guteza akajagari mu rugo, kuko ntarukomokamo. Naho uzomwitondera gute, naho uzomuhibiki, muzama mu ntambara. Kw'ivyo vyabaye muri kahise, tukaba dufise ingo zarenze ibigo zikarinda zibyara abana zikavanga imiryango. Uyu munsi dusaba ko uwiketse umwana ko atari gwiwe niyoroherezwe, haboneke ADN y'ubuntu, kugira ngo iki kintu gitature amatati ajanye n'abana bavuka mu muryango. Umuryango wandikishwe mw'abana bawukomokamwo koko, abo bandi umugore abajana iyo yabavyaye, kuko ivyo bizotuma abagore barenga ibigo n'imiburiburi bagira ubwoba bwa ADN izoba. Sinovuga ngo bahagarike kurenga ibigo kuko nta ukura akinjira mu mutima, ariko baze bagende bazi ko batagira abavyari kuza kuvanga umuryango, kuko ivyo ntawe bibakuramo. Hariho benshi bitobavamo, si bose, ariko hariho benshi bitobavamo byo kurenga ibigo. Kera bavuga ngo umugabo ngo niwe aharika, uyu munsi umugore araguharika abagabo 4-5 kandi ataha mu nzu yawe. Wewe ukitwa umugabo wa mase, mugabo abagabo biwe bari nyuma y'urugo. Aho haba na planification y'umugore akavuga ati aya mezi 5 nzoyabana n'uyu mugabo nzoca ndondera ico niyandazako kugira nje hanze. Ukaza wumva ngo umugore ngo yagiye buje ngo mugabo apanze hajya. Nukugira wa wundi mugabo yipfuje ko ayandi mezi 5 bazobana ronke aho babana. Ivyo biribonekeza. Ugasanga umugore yatanya abantu umugabo, ukumva ngo umugore ngo abango ngo mu rupangu kwa kana regermani haba afise y'ubundi mugabo cyo vujire, afise y'ubundi amutahira, byananiranye uko yoza aramutahira iwawe kugira ntafatwe. Atarondera intambara hagati yawe nawe, agaca agenda agaca yipangira. Ni gute umugore agiye buja ataji iwawe kandi umugabo yogiye kumucura iwawe? Aho ni ikibazo kiri. Iyo abo umugore yagiye buja akagenda kwa se na nyina ati hari byagoranye mu rugo, umugabo yopfutse tikoko umugore ari n'ubuntu, reka ngende gusaba abavyeyi baduhanure hanyuma umugore atahuke mu rugo. Mugabo kubera uyu munsi avi wawe afise uwundi mugabo bahanye gahunda y'igihe bagiye kumarana hanaka, uyu munsi agenda asohora ibintu wawagiye mu yindi nzu. Wa wundi mugabo akabaronse umwanya nawe wo kubaka urugo ikiringo ciwe. Ari naho dusaba abajetwa amategeko. Uyu munsi umugore yaje atacazanye iwawe asanga ibintu warabirunze. Uyu munsi umugore agenda buje azanye imodokari agapakira amatungo yose, we uva ku kazi usanga inzu yera. Mbega koko ajya amatungo ari mu nzu nayo umugore cyangwa nayo umuryango? Ni gute inyamiramabi cyangwa ubutungane badafata ingingo yuko ata mugore yemerewe gupakira ibintu byo mu rugo ngo abijana ahandi?
amatungo y'urugo yategerezwa gukingirwa akaguma mu rugo kugira ngo bikunde uwo mugore niyaba yihanuye azogaruke mu rugo ashikira muri ya matungo. Mugabo uyu munsi arayajyana yose agacaba yose ayafyeta akayamara, akazorerekana nuko wongeye kurondera byagwiriye, agaca agaruka kugutera ngo ntitwahukanye n'iwanje. Ari naco gituma hari abagabo bariko barasazira mu kurondera amatungo, abagore nabo bariko baratungira mu kugaruka gusahura amatungo. Umugore akagusahura gatatu kane, yabona yuko agusiza atabo wo ukirondera uronke, agaca gukaraba ati ntutugaruke kunyirukako nzopfa ntagarutse. Ibi nivyo biriko birasubiza ingo zacu inyuma. Uyu munsi umugore barazi neza ko abagabo itegeko ritatwemerera kuzana umugore mu gihe utaragira divorce n'ubundi officiel. Mugabo umugore avi wawe agaca aja kubaka imakamba kundi mugabo, akubaka urugo rwa munanira kubera azazokwitwaza yuko atahukanye, agaca agaruka yiruka. Yagaruka yiruka bavuga ati ntiwinjira ngo rega uramenya nta divorce nakugiriye. Amategeko agaca aza yiruka ati mu rugo iwe ni ngaha ntimwigeze mwahukana ntaho mwasinyiranye. Mu rugo iyo yagiye biramunaniye, abonye birutwa nuko agaruka, agaca agaruka yiruka iwawe, akama bigira gutyo. Mbega umugabo n'igiti ku buryo wewe wigira umugore yagenda, umugabo nawe atari guca yinjiza umugore. Nitura abantu. Uyu munsi rero ikosa ugaca usanga ngo rifata umugabo gusa. Aha niho tugenda turibigwa. Uyu munsi dusaba iki? Umugore niyaba asohotse urugo, niba dushirireho ikiringo ntarengwa. Apana bijya tuvuga ngo nukumenyesha ko umugore yataye urugo, ahubwo badushirireho ikiringo cyuko muri ico kiringo nyene nawe niyo muba mutaragira divorce ucuzana umugore agufasha kurera abana, kugira ngo intambuko zose zo kwahukana zize zibe nawe ufise ubugufasha kurera abana no gutunganya iby'urugo. Gutyo bizotuma babagore baduhanisha ngo nzogumiyo ngo ndazi ko atazozana umugore, bizotuma badaca urugo nkuko biri. Kuko uko biri uyu munsi ni ibintu byo kudukomesha. Mbega bazodukomesha kugeza ryari? Ari nabyo bica bituma umugabo ananirwa na bwa buzima, agaca arenga ibigo, nawe ugasanga ariko ararondera babandi bamuca makeya kugira ngo yifashishe. Akurayo ibintu byinshi, natamutera inda ngo azoza n'undi mwana muhira, azokurayo ingwara. Ibi bintu biriko biraba n'urudandazwa kukijanye na viole. Uyu munsi ndahamya kandi turafise n'amaka menshi y'abadutabaje bapfunzwe, mugabo kugeza uyu munsi barahira ko iyo viole batayikoze. Kandi turafise amakenga koko kwabo bantu bataba barakoze ico caha. Ati gute? Uyu munsi umukobwa kanaka arakwifuza kubera akubona n'agafaranga, akubona ba mu muryango wifise, yipfuza kumbure ko mubera umugenzi, yipfuza ko wo mubera umugabo. Mugabo nawe kubera ko ibiharuro byawe bitajanye nawe ukana, agaca panga kuzogukorera ikibi. Cyane imiryango kubera urwango igapanga kuzokorera ikibi umuhungu kanaka kubera urwango rwo mu muryango. Mu kijanye n'ibipimo bya muganga, hose bapima umukobwa cyangwa umugore. Nta gipimo na kimwe bakorera umuhungu ngo babone ko uwo muhungu cyangwa uwo mugabo yoba yabikoze n'uwo muntu koko. Bigaca bituma umwe ajya akagufata ati ni wewe, bagufata bakujyana kugupfunga, nawe bakamufata bamujyana kwa muganga. Ibipimo byose azanira ababimutumye bivuye kwa muganga byitwa ukuri. Kubera iki? Wabikoze hari igihe avuye kubikora ahandi. Erega umukobwa hari igihe agufata kuko avuye kuryamana n'ubundi muntu, cyangwa umukobwa akagufata kuko yikinishije, kuko no kwikinisha navyo ku bakobwa twasanze byerekana ko umuntu yakoze rapport sexuelle. Bigaca bituma
wewe wagirijwe kubera ko umukobwa azanye icemeza ko ivyo bintu byabaye, wewe ufatwa ko ari we wabikoze. Urubanza rurabaye, uraruciriwe, urapfunzwe, atacaha wagiye. Bizogeza ryari? Ni nayo ntambamye turiko turabamwo, aho dusanga abakobwa benshi kugira ngo bagukure ko amafaranga, ubu n'imiryango ibijamwo ngo urazanaya n'utazanaya, dusaba ugende gupfungwa. Ugasanga bariko barasaba ko muvyiyumvikanira kuko barazi ko yari diri bapanze. Wanka ko muvyumvikana bagaca babishira mu bucamanza, ugaca upfungirwa icaha utakoze. Tugasaba leta ko yodushiriraho ibipimo bipima abahungu kw'ivyo bintu koko babikoze. Ibindi bihugu bigeze kugupima inda iri mu nda, ADN yuko ivuye n'uwagirizwa ikiri mu nda, ku buryo umwana atazogira ibibazo amaze kuvuka, atanu ubutungane buzirirwa burakora umwana amaze kuvuka, kuko ibipimo bivyerekana kiri mu nda. Upfa kuba uvuga ati umuhungu yayinteye ni kanaka, baca bakora preleve, bakaca bagenda kubapima. Ni gute twebwe tubandanya tugwa mu ngaruka z'ivyo tutateguye? Ivyo bizofasha ko abakobwa n'abagore bagira misyo ku muntu bigabanuka, kuko azoba zibazoca babapima, azi ko bitabaye ntazirirwa ariyararaza, azohora. Mugabo uyu munsi babifashe nk'idiri, bari kw'idiri, n'urudandazwa ruriko rurakorwa. Bahungu, ndasaba ko mwiyubara. Igihe cyose iki gipimo kitaraboneka, mumenye ko muriko murazira ubusa. Ndasaba ko mwiyubara, mumenye ko muriko murazira ubusa, kuko abateguye ivyo barabitegura bakabishira no mu ngiro. Mumbabarire, abahungu turabana beza. Abahungu turabana. Ico umuhungu yakoze azi ko ari we yagikoze, aracemanga. Mugabo ni wabona umuhungu bariko baragiriza bakamufata, ukabona ariko arahakana, uzugira amakenga. Ni naco gituma dusaba dushimitse ko haba ivyo bipimo, kugira ngo uwagira ikosa azorihanigwe anezerewe. No gukora umunyororo w'icaha wakoze wemanguzi biraryoshe gukora uri yaretse. Amaza jewe narigeze gupfungwa ndabizi. Ndaje umunyororo wo kuzira ubusa ukuntu babanza. Kuko bwije ku mugoroba wamana ivyizigiro ngo cyo mu gatondo bazonyugururira, ndazi ko atacaha nakoze. Ukazorinda umara umunyororo wawe w'ubuzima utazi, uvuga ngo cyo bazomfungura. Birababaza. Ariko warakoze icaha, uvuga ati ivyanje ndarindiriye igihe bizoherera setu. Ucuja mu buzima bwiza no mu munyororo ucuhaba utekana. Hari ibijanye n'abatware mu gukinga ibi vy'amabi. Abatware barakwiye kumenya intambuko zabo n'inzira zabo zo kumvikanisha abantu mu bijanye n'amabi. Ati kubera iki? Uyu munsi usanga abajejwe kurwanya amabi hariya ku mitumba aribo bazi inyuma y'amabi mu kuyashigikira. Ndabivuga kuko ndafise uburorero, aho usanga uwari kugufasha gutunganirizwa, ahubwo kubera akantu yahawe n'ukurenganya, akaba ari nawe aja gushigikira yuko ivyo bintu vyabayeho atavyabayeho, akanafasha kugira ngo ugirirwe nabi wari umwere. Ni nabo bari gufata intumbero ya mbere yo kugira ngo ubuhohoterwa akingirwe.
uyu munsi uzawumva ngo mu rugo kwa kanaka haraye intambara, mugabo wagenda kubaza umutware akakubwira ngo birabaraba. Ese uwo ariko arafasha? Ni gute rero bazofasha? Ni waba ushaka ko igihugu gitera imbere, wa mutware we domakuru toke hakiri kare, niyo aba ari umugabo ageramiwe domakuru toke ati turabizi, ni mwaba mwarabumvikanishije bikanka ibishikiriza babatwara hejuru bafashe. Kuko twamaze kubona mu batwara ubwabo nabo harimo abagobizo baragiye, ugasanga umutware yarigaruriye umugore wawe mu kabare niwe bajana, agaca mushigikira no mu mafuti yose akora, bigaca birangira umutware ariwe agiye kukwagiriza ko umunyamakosa ari umugabo, mugabo amafuti yose yakozwe n'umutware. Aho basigaye banashigikira ugasanga itongo ry'umugabo kanaka ryaragurishijwe ngo abatware niho bari ngo umugore yarigurishije ashigikiwe n'abatware. Mwebwe mwarabonye itongo ry'umuryango rigurishwa n'umugore? Nimubona neza yuko ibi bintu muri kazoza bizotuma hari izindi ntambamyi? Mbega uwaguze yoja akaryama ngo yaguze n'umugore? Aho naho babanje komora umugabo akomoka bagasigara babitunganya gutyo. Mwongera nkanapfunira akagohe ubutungane, kuko hari abagore biza amayeri, umugabo yaragiye gupagasa kubera intambara barimo murazi baba batakivugana cyane, umugore agaca agenda akamenyesha ubutungane yuko umugabo yapfuye, bomuha uburenganzira bwose bwo gutunganya iby'urugo, kugira ngo nibaheza kumuha ubwo burenganzira acagurisha iby'urugo. Dufise amadosiye mwe nayo aho umugabo yagiye abona mu binyamakuru vya leta bavuga ko umugabo yapfuye kandi ahari. Umugore abikora baraye bavuganye n'umugabo, yanditse iryo kete yaraye avuganye n'umugabo amenyesha ko umugabo atakiriho yapfuye, asaba uburenganzira bwo kugera amatungo, kugira ububasha ku matungo. Bica biragenda uko umugore ahabwa ubwo burenganzira, aca arengera mu bintu byose uwo munsi nyene aragurisha byose. Murumva izo tactique bariko barakoresha, mubimenye bagabo, mube maso. Hari systeme nyinshi ziriko ziratuma abagore muri iyi si bashaka gutunga batarushi, bashaka gutunga bambuye abagabo ibyabo, mbere bigezaho biga imikenyuro yose. Wamubereye ibamba ukanka yuko abishikira mu buryo bunaburiya. Abagabo benshi uyu munsi bariko barapfira mu mazu, benshi singwara z'akarago, benshi singwara z'akarago, benshi baricwa. Harakwiye kubaho inyigisho zidasanzwe mu kibano kugira ngo ibi byose bireke kutugira kwingaruka. Ni nacyo gituma rero mu bijyanye n'ubutungane hoba ihinyanyurwa ry'amategeko, kuko harimo menshi ahohotera abagabo. Kuko umugabo niyo tumuherekeje kuburana, hari aho dusanga batubwira ngo nta tegeko rivyerekana, tugasanga ya mategeko yose azana uburusho ku bakenyezi, avugira abakenyezi n'igitayeko. Mu bitabo byose by'amategeko mu Burundi haranditse amabi afatiye ku gitsina, mugabo baca bashirako akoregwa abakenyezi. Ako ni intambamyi nini iri kwiratuma abakenyezi bitwaza ko amabi yose akoregwa abakenyezi, bagaca bayakorera abagabo bitwaza ko atawuzobakurikirana kuko atawuvyanditse mu itegeko. Ari naco catumye duhaguruka turavuga ati aya mategeko nahinyanyurwe. Uyu munsi amategeko ahejeje guca urubanza, hakaba ibyo begurira umukenyezi.
uzubona banditse ko n'akantu basoma mu ngingo iraho kavuga ngo bice bija mu ngiro ubwo nyene naho urubanza rwungurutswa. Muze murabe neza, suko biba vyihutirwa, ahubwo nuko biba bigamije kunyaga umugabo urukomba amazi. Iyi ngingo irakwiye gufutwa mu gitabo c'amategeko kuko ikiza ihohotera umugabo gusa. Uyu munsi uza wumva ngo bamukase ngo amahera y'ibirezo ku mushahara, bagasoma urubanza uyu munsi, ejo mu gatondo ikete rija muri fonction publique gukata umushahara rikaba ryagiye, kandi umugabo yari kwarunguruza yerekana aho ariko arahohoterwa n'icyabaye intandaro y'amabi. Umugabo akazicwa n'agahinda ko gukorera umushahara ntahembwe. Aya mabi yose ntashobora gutuma igihugu gitekana, ntashobora gutuma imiryango itekana. Ni nacyo gituma mu byo dusaba leta nkishira hamwe abagabo mu gahinda, mu izina ry'abagabo bose turetse abahuye nayo mabi gusa, mu izina ry'abagabo bose turasaba leta y'u Burundi gushiraho umunsi mukuru wahariwe abagabo uhimbazwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kubahura abagabo, gushira habona amabi bakorerwa. Naho twabiganiriye n'ubushikiranganji bw'ubutungane vyega, turasaba ko uyu munsi wojaho vuba na bwangu kugira ngo abagabo biyumve ko babaye integre muri societe. Twaraharuye dusanga iminsi mikuru ihimbazwa ku rwego mpuzamakungu ku ruhande rw'abakenyezi irenga 10. Dusanga iminsi mikuru ihimbazwa ku rwego rw'igihugu irashika 7. Duca dusanga nta kiremwa na kimwe kidafise umunsi mukuru bagihimbaza ko kiretse umugabo. Hariho umunsi wahariwe ibiti, hariho umunsi wahariwe ibikoko, hariho umunsi wahariwe ibidukikije, hariho umunsi wahariwe uburaro, hariho duhimbaza umunsi w'amazu, hariho umunsi w'amazi, hariho umunsi w'abakenyezi, hariho umunsi w'abigeme. Muranyereka umunsi w'abagabo aho wanditse, dutegerezwa kuwugwanira. Amategeko mpuzamakungu agira ububasha mu gihe ata amategeko y'igihugu ahari, kuko amategeko mpuzamakungu ntaza yambura ububasha amategeko y'igihugu. Ni ngombwa ko leta y'u Burundi mu gukingira bene gihugu bayo ishiraho itegeko rishiraho umunsi wahariwe abagabo mu ntumbero yo gukingira abene gihugu b'abarundi batiriwe bararabira ngo nuko igisata cawo ni ngo kitawushitseho. Uburundi burafise uburenganzira bwo gushiraho umunsi wo gukingira abarundi ubwabo. Umunsi wahariwe kurwanya amabi akorerwa abagabo uhimbazwa n'ibihugu birenga 60 kw'isi, ariko leta y'u Burundi ndi dutegerezwa guhaguruka kugira uhimbazwa, ubeho uhimbazwa ko leta yo ushiraho vuba byihuta. Ubwa kabiri, gukuraho ingingo zose zituma umugore yahukanye atekererwa. Ivyo bizogabanya imanza zo kwahukana kuko azobazi neza ko amatungo ayasigira umuryango kuko ari ay'umuryango. Uyu munsi basaba kwahukana kuko bazi muca mu bicamwo kabiri. Turasaba leta ko ishiraho itegeko ribuza abagore bahukanye basabye kwahukana gutekererwa, kandi irishiraho vuba na bwangu kuko abagore bariko barasaba kwahukana ku murindi munini kugira bagira amatungo yabo bagaba baganza bategeka uko bashaka. Ayo nayo barondera kuyakura hehe? Mu matungo y'umugabo. Ubwa gatatu,
leta yoha uburenganzira bukwiye umugabo bwo gutunganya iby'urugo, kuko uyu munsi aho habonekeye aya mategeko y'abakenyezi, umugabo ntacemerewe gutunganya iby'urugo. Umugabo aja gutunganya iby'urugo, umugore ngo arampohoteye. Abagore bakozwe muri ruwaziye mu binezero gusa, akeneye igitenge ciza, akeneye rasiyo nziza. Ntumubwire guprojecta muri kazoza ati mbega mu myaka 30 tuzoba tubayeho gute. Ikindi acakora umubujije ivyo akozwe mu marira, yitura opeji umwosongera ku biranto kubireye. Ico opeji akora cavuga ati uyu mugore yararushe, yarahohotewe, yararembye, or avuye muhira kudoza kamabi. Bisigura ko n'abanyamategeko rimwe iyo bariko barakorera kuri ivyo baraturenganya. Ni gute ubona ko amarira yaja gutura ariko kuri atamatohoza yabaye? Ibi byose nibiza bibohera amaboko imugongo abagabo. Ubwa gatatu, ubwa kane, leta yocungera neza amwe mu marorerwa akorerwa bamwe na bamwe mu nzego z'ubutungane, akorwa na bamwe na bamwe mu nzego z'ubutungane, kuko mu butungane hariyo bamwe bafise inyungu zabo bagaca bafata ingingo zambura amatungo abagabo bakayaha abagore bidahuye n'amategeko, bivanye n'ibyo bapfana, bivanye n'imigenderanire bafitaniye, bivanye n'uburi nyuma yaba bibategeka. Ivyo byose bigaca biba intandaro yo guhohotera umugabo yari mukuri, akambugwa, na cane cane iyo bifatiye ku matungo. Ugasanga inzu zawe zibiri barazigutwaye zose bakazegurira umugore, zari zo wiyubakiye. Ugasanga aho umugabo atanemerewe no kuzihonyoramo. Ni gute umugabo abuzwa guhonyora mu rugi wiwe yarondeye kuva kirumwa? Ni haba habaye gukinga, nibakinge ntituvyanse, ariko mu gukinga ntibisigura ko begurira umuntu amatungo y'ubundi. Uyu munsi uzubona ngo twabaye turakinze, tumushize muri iyi nzu, umugabo nawe ngo naje gupanga. None hapanga umugabo gute kandi afise inzu yubatse? Aho dusigaye dusanga hariya mu Kirundi murazi yuko umusore aja kugira gutegura mariage yarubatse inzu. Mugabo uyu munsi uza wumva ngo inzu ngo si yiwiwe. Umugore yasanze yubatse, isakaye, yugaye, hagaca hasohoka umugabo, umugore akaba ari we ayisigaramo. Mbega ko umugore iyo agiye buje agenda iwabo, umugabo nawe agiye buje aja hehe? Iwabo ni hehe? Mwibarabara. Mbega umugabo azamba aja buje mwibarabara, cyangwa umugabo niwe yogumye muhiri wabo kuko asanzwe ari wabo? Ivyo navyo tubimenye, aho niho umugabo yahohotewe gusura. Icya gatanu, leta yokora ibishoboka byose igashiraho ibipimo bikenewe ku bagabo barenganira mu byaha nka viole na ADN. Viole nabasiguriye ko abenshi bapfungwa batayikoze kubera babarondera kwa matungo. ADN nayo ubu bigezaho umugabo anikokora ati jewe ADN ndayemera, reka ndayikoreshe. Yayikoresha umugore ngo ndayihakanye siyo. Wamubwira ati girisha contre expertise ngo nabisubiremwo wenyene. Mbega wotora icabona ugacutora n'ikiguhitse? Mwumve namwe agusesa kuzabone ko byose bikuvuye. Ivyo mumenye yuko arakaranda gatuma ingo zihungabana. Cyangwa ukaza wumva kubera igipimo kiri ku mahera menshi, ukazubona umugabo arapfuye kwandikisha ati jewe ntahono yakura, reka mfe kwandikisha. Akazoba hazi neza ko mu muryango wiwe harimo ubutari bwiwe,
biratunza gusumba. Leta rero nidushirireho ADN y'ubuntu kubazoba bituye ubutungane basaba yuko bobarabira ibijanye na paternité, kuko bizogabanya abagore barenga ibigo. Icya gatandatu, turasaba dushimitse kubera ko twabonye ko ibifatiye ku butunzi abakenyezi uyu munsi bafise amabanki abaha ideni abagabo babo batabizi batanabasinyiye, bafise amashirahamwe abaha amadeni abagabo babo batabizi batanabasinyiye, mu gihe umugabo atemerewe gusaba ingurane ahantu na hamwe umugore atamusinyiye. Ibi n'akarenganyo kaboneka. Umugore yasaba iryo deni yarikoresha ibyo ashaka ryahomba, bagaca baza bagafata iby'urugo umugabo atigeze abona na kimwe. Turasabye rero amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana afata ingingo zose zishoboka kugira ngo umugore ahabwe ideni asinyiwe n'umugabo, kuko niwe bafatikanije gutunganya iby'urugo. Umugabo amenye iryo deni cyo risabiwe, amenye iyo rigiye, amenye ibyo rigiye gukora, n'iryahomba azobe mu baririha urugo rudasahuwe. Ibi bizotuma umuryango utekana, kuko uyu munsi usanga umugore akeneye amahera yo kujya kwinezererwa ku mazi, aca agenda mwishira hamwe akayatora, umugabo akazoyariha, akabona baje gushorera iyo mu misozi twirirwa mu ntambara, aho amashira hamwe y'abantu 50 aza agashorera inka iri mu rugo, umugabo atazi impamvu. Umugabo agasanga inka yakuwe mu ruhongore ngo birisha ideni, amategura bagasanga bayakuye ku nzu ngo birisha ideni. Mumenye ko ibyo tubayemwo nakaranda. Ni nayo mpamvu dutakamba ko ibi byose byokurikizwa. Icyanyuma dusaba ni ihinyanyurwa ry'amategeko. Amategeko yose avugwamo ibijyanye n'ihohoterwa yohinyanyurwa